Mu vyubahiro by'umwe wese ndamuramukije, nizere yuko mumeze neza. Kaze rero mu kiganiro nk'uko benshi bagiye bashikiriza amakomanteri ku biganiro bimwe bimwe twagiye turagira. Hariho abo bamwe KYC zitakunze, hariho abo batarakora checklist, hari n'abatarakora verification, nk'uko amavideo yose abibabwira anabibereka ahari kw'iyi channel. Uyu munsi nza kwishura ku kibazo c'abantu bavuga ati jewe izina nakoresheje mu kwiyandikisha riratandukanye n'iri ku vyangombwa vyanje, kandi riratandukanye n'iryo nakoresheje mu gukora KYC. Yes, sico kibazo cawe none? Woba ufise ikibazo kindi nucandike muri commentaire kugira ngo tuzogikorereko ubuta. Uyu munsi rero tuzakurabira hamwe gute nohindura izina rya account yanje kugira ngo rise neza na neza n'iryo nakoresheje kuri KYC. Jewe ubwa mbere nyicugurura account nakoresheje amazina atandukanye n'amazina ari kuri dokima yanje nakoresheje mu gukora KYC. Aho nari nanditse Niyongabire Elise Venal, mugabo mu vy'ukuri ntabwo ku cangombwa nari nakoresheje kuri KYC ntabwo yari iryo zina. Byabaye ngombwa rero yuko inza hano onya muri application ya Pi Network, ndinjirayo nja hariya ku tuntu dutatu, ndafyonda hano kuri profile. Maze gufyonda kuri profile naciye manuka hano hepfo. Umanutse hano hepfo ku vy'ukuri uraza kubona ahantu hari master le vrai nom. Aha hantu kuri iyi parametre n'iki gihe niho hari amajambo ameze nk'uku ngo comment faire, ni kuvuga comment faire pour changer le nom. Mu vy'ukuri je ndiko ndakoresha igifrasa iyi application yanje, mugabo hari habo iri mu Congereza. Uze kuraba intambuko ku yindi nawe nyene biraza kugufasha. Uyu munsi rero aho bagiye bazana Pi Browser ari ya application dukoreramwo ama KYC n'ibindi, hariho n'ibindi n'izindi fonctionnalité zagiye zinjira buke buke mw'uyu mushinga. Ivyo guhindura izina byaravuye nga anya kw'iyi tableau, ariko kandi nagira ndakwereke intambuko ku yindi ahandi ushobora kuba woca. Iri sifi gusa yuko dusoma, ariko kandi rimwe na rimwe abantu tuvuga duhuza ururimi, ndavuga abanyarwanda n'abarundi, rimwe na rimwe hari ukungene gusoma tuca twikawukira, ariko kandi byinshi babitunyegereza mu nyandiko. Ni nayo mpamvu rero tugiye gusoma hano onya, aho ugenda ino hepfo urabona ko ngaha anya mw'iki gihe atahantu hari ukuburyo boshobora guhindura izina ryawe. Hari uburyo bonyegeza izina ryawe, of course, mugabo nta buryo buhari bwo gufasha kuba wogira mbo email, adresse mail wohindura nivyo, hamwe na mode passe wohindura, kuko haracari possibilité zotuma ufyonda kuri mizanjuru ugahindura. Mugabo pour changer le nom wapi, nta kintu gihari. Mbega wokora iki rero kugira ngo ushobore kuba wohindura izina? Yes, ndibaza nico kibazo twese dufise. Okay? Ariko kandi ukaba uri mushasha, ntukekeranye no gukora s'abonner, partage ku bandi bagenzi kw'ibi vyigwa hamwe na commentaire. Fyonda kwa turiya tuntu dutatu, manuka hano hepfo ahantu handitse portail d'assistance, sawa, uce uhafyondako. Umaze kuhafyondako baza kukujana hano mw'iyi page, uza gushikira kw'iyi page aho hariho ahantu ushobora kugirira
recherche. Murabibona nga anya hariho iyi Wikipedia ifasha kutraduiza no kwishura ibibazo uba ufise vya hato na hato. Si sawa? Hano onya muri niyi phase yo kubatape dans cette case pour rechercher de l'aide. Ushaka hari ico ushaka kurondera uraheza ukandikamo ngaha. Dufate fise ingorane yo guhindura izina, change name. Okay, change my name. Umaze kwandikamo aya majambo baraza kukwereka ahantu wiki communautaire français, hanyuma paramètres du compte, hama cercle de sécurité. Reka duhere ngaha anya kuri paramètres du compte, urabe nimba guhindura izina hoba hariyo ikintu. Aha anya bakubwira ngo portail d'assistance du réseau Pi, demande par mail, account settings. Urabona ngaha anya account settings. Les modifications apportées à votre compte ne peuvent pas être effectuées par email ou via le portail d'assistance, car nous n'avons aucun moyen de vérifier de manière sécurisée que la demande provient du véritable titulaire du compte. Bashatse kuvuga gute? Ntabwo dushobora kwakira mail canke biciye kuri kwigi portail d'assistance kubera yuko badafise ubushobozi bwo kubona ati mbega ibi bintu birakingiwe ku buryo nyire konti ariwe atwandikiye. Ndibaza iki kiratahuritse. En d'autres termes, nous ne pouvons pas traiter une demande de modification de votre nom d'utilisateur, de votre numéro de téléphone ou de votre mot de passe. Veuillez vous référer au sous-section suivante pour plus de détails sur les propriétaires de chaque compte. Si vous souhaitez être ajouté à un risque de diffusion pour être averti lorsqu'une fonctionnalité intégrée à l'application est disponible, veuillez remplir le formulaire de demande par mail. Ni kuvuga kugira ngo amakenga ahere, ntibashobora no guhindura wanashima izina, ntibashobora no guhindura nimero, nta nubwo bashobora no guhindura iyi username kubera yuko baba bafise amakenga. Comment puis-je changer mon sur le compte? Ni gute none shobora guhindura izina kuvyukuri? Inyishu batanze. L'équipe principale ne traite pas manuellement le changement de nom ni ne corrige les erreurs. Ni kuvuga umugwi wibanze ntabwo ushobora gukoresha iminwe kugira ngo ube woshobora guhindura izina, nta nubwo ushobora no gukosora amakosa yahabaye. Ubwa mbere abapionnier bose existe sauvoyer offre une période de 3 jours pour mise en jour les noms. Abapionnier bose nkuko nabibabwiwe bari bafise imisi 3 hajya anya kuri kwiga tableau hariya ku tuntu 3 kuri profile bari bafise uburenganzira bwo guhindura inyuma y'imisi 3. Ikiringo cy'imisi 3 nico wahabwa kugira ngo ushobore kuba wohindura izina. Byaba biri muri la application pendant une période de grâce. Et les nouveaux pionniers peuvent mettre à jour les noms dans les 2 premières semaines. Kandi n'abapionnier bashaje bafise uburenganzira bwo kuba bohindura amazina yabo mu ndwi zabo za mbere suivant leur inscription, bivanye n'ukunyene bagenda bariyandikira. Umaze kwandikamo hano uri kurandikamo change name nkuko nabibabwiye, aca haza ibintu bimeze uko uye. Urabona hariho paramètres du compte wiki hamwe na communauté. Epfo cyane ahantu handitse besoin d'une demande, contacte-nous, twandikire. Ngaha anya baraza kukwereka urutonde rw'ibintu byinshi
suppression de compte ushaka gufuta compte, portefeuille, navigateur n'ibindi. Rero manuka ino epfo cyane uraza kubona ahantu handitse connaissance de la clientèle. Okay, bo ahanya kuri connaissance de la clientèle rero uraza kuzuza liste imeze uku kuntu bivanye n'ikibazo usanzwe ufise. N'ubu buryo rero urabona uza kwandika les chats obligatoires sont masqués de na astérisque. Ni kuvuga ahantu uza kubona akantu k'akahuje utegezwa kuhandika ikintu. Mbega ufise ikibazo icahe, andika email yawe wakoresheje mu kwiyandika. Okay, andika email yawe wakoresheje mu kwiyandika. Mbo umaze kuyandika manuka ino epfo urabe ahantu ufise ikibazo ariho uza urakosha. Okay, andika ahantu ufise ikibazo ariho uza gukosha. Dufate yuko ufise ikibazo nka anya ngo le nom que j'ai utilisé pour l'application KYC est différent du nom que j'ai utilisé pour créer les comptes, c'est-à-dire le nom dans la session profil de l'application pi itandukanye. Ni kuvuga yuko izina wakoresheje mu kwiyandikisha riratandukanye n'izina wakoresheje mu gukora KYC riri kuri dokima yawe, ID, passport hamwe n'ayandi madokima yoba yemewe na pi kugira ngo ushobore kuba wokora KYC. Ngaha anya n'iki gihe uca uheza ugafyonda kuri ugakosha. Okay, hanyuma ububona ikibazo cyawe. Okay, hanyuma arafe y'ibindi byose ibibazo byawe nimba utabisobanukiwe urabona ko biri mu Gifaransa abandi biri mu Cyongereza bivanye na application yawe ahantu iri. Cuza wandike ikibazo cyose ufise kijanye na konte yawe, yaba guhindura izina KYC, haba gufuta konte canke wikeka yuko konte yawe boba bayipirase. Ariko kandi kubera biri mu Gifaransa canke mu Cyongereza, reba umuntu ashobora kuba yo gufasha ibi bintu yandike mwiyi kaze ubundi urungike ikibazo cawe hanyuma cishurwe. Rero ndabashimire ndabakengurukire, ariko kandi kuba washaka kubyikorera urashobora kugenda muri application ya traduction ukandika mu Kirundi ukishurwa mu Cyongereza canke mu Gifaransa ukaca ufyonda kuri envoyer. Aha niho konyene ushobora kuronka inyishu. Ariko kandi no mu gihe utobura gukora KYC mu gihe bayiguhaye urashobora kuca ubona ijya parametre yo guhindura izina uciye muri profile hajya muri application ya Pi Network Easy. Rero ndabashimire ndabakengurukire, nizere yuko mugiye gukora commentaire, mugiye gukora s'abone muri benshi ndetse mugahanahana ibyigwa kuri benshi kugira ngo twubake communauté iri strongest. Merci beaucoup, à la prochaine occasion. Alors, lentement jusqu'au rendement. Merci sana.